turashimiye Imana yonyine ubuntu n'imbabazi yemeye ko dukoranira muri iyi ntara nziza ya Bujumbura komine Mukaza kugira ngo dushobore guhanahana ivyumviro ku bijanye n'ubuhinga bwo gutegura no kwandika neza amabwirizwa. Mumfashe rero nk'uko twabikoze ubwa mbere twigurire ubwatsi. Turabahereye ikaze twongera tubifuriza kuroranirwa muri izi nyigisho zigiye kumara iminsi ibiri. Dufatiye ku bikorwa umukenguzamateka ahamagarirwa hisunzwe ibwirizwa shingiro rya Repubulika y'u Burundi mu ngingo zaryo z'194, 195 n'196 harimo guserukira bene igihugu, kwemeza integuro z'amabwirizwa zizwe neza, abo kwizigirwa kugira bazezwe amabanga ahambaye no kugenzura ibikorwa vya leta. Banyakubahwa bakenguzamateka batumire bahire, izi nyigisho zizodufasha cane hageze kwiga no kwemeza integuro z'amabwirizwa turungikirwa na leta, inama nshingamateka hamwe n'ayo twebwe nyene two kwitegurira atakujuragirika. Mu ntumbero yo kubandanya twubaka neza amabwirizwa yubahiriza igihugu cacu n'abenegihugu dufashijwe n'abahinga, intumbero ya zino nyigisho ngarishabwenge nuko abakenguzamateka n'abakozi babunganira mu mirimo yabo bozoronka ubumenyi n'ubushobozi bukwiye mu bijanye n'ubuhinga bwo gutegura, kwandika, gusuzuma no gusesangura amabwirizwa, amategeko n'izindi nyandiko mperekeza. Bizofasha kandi kumenya ingene amategeko asumbana haba yo mu gihugu cacu canke ayo mu mashirahamwe yo mu karere, eka mbere n'amashirahamwe mpuzamakungu. Ubwo buhinga bukaba buzobafasha gutosora neza amabwirizwa kuva ategurwa gushika ashigwe mu ngiro. Izi nyigisho zizodufasha kandi guhinyanyura cane cane amabwirizwa y'igihugu cacu ciza c'Uburundi twisunze ubumenyi, intumbero n'amabwirizwa yacu hamwe n'ayo mu rwego mpuzamakungu igihugu cacu cemeje. Rero tuzifate nka nkama, musanzwe muzi ko kwiga ari uguhozako, kandi bayakubahwa bakenguzamateka tubahamagariye ku ntebe y'ishuri. Uru ruganda muzi kurufata nk'uko umenga turi muri premiere zigamye kuba dusanzwe dukora. Ni muri iyo ntumbero bizotuma ibyo bazoba bariko baratwigisha tubifata nka nkama. Izi nyigisho ngarishabwenge zikazodufasha kubandanya duteza imbere Uburundi bwacu twishimikije amabwirizwa yubatswe neza kandi akingira bene igihugu n'ivyabo mu bisata vyose vyo mu buzima bw'igihugu. Banyakubahwa bakenguzamateka batumire bahire, imbere yo kurangiza turakengurukiye cane abakenguzamateka basanzwe bafise imirimo myinshi bigoye bakitaba zino nyigisho ngarishabwenge, na cane cane ko muzi ko twavuye ku 39 tukaba umuryango w'abana 13. Ni ikimenyetso ko bashashaye gukora neza ku neza y'igihugu. Nitworeka rero gushimira kandi na nyakubahwa umuyobozi w'ishikira muri kwa Buramatari
yaduhaye ikaze akongera akatubwira n'uko intara ya Bujumbura yifashe. Tumwifurije kubandanya agubwa neza. Turakengurukiye kandi abahinga bateguye inyigisho baza kudusangiza, tukaba twizeye ko muza kuzifata nka nkama, gutyo zizodufashe kubandanya dutunganya neza integuro z'amabwirizwa n'ibindi bikorwa tujejwe, kugira ngo tubandanye duserukira by'ukuri abenegihugu batwizeye bakadushira imbere. Nitworeka gushimira abo bose bitanze batiziganya mu nteguro ya runo ruganda rw'inyigisho nkarishabwenge. Utwo twigoro tuzotuma urwego rw'inama nkenguzamateka rurushirizaho guserukira neza abenegihugu, gutera intambwe mu by'ubuhinga no gutunganya neza imirimo rujejwe, na cyane cyane gutunganya neza integuro z'amabwirizwa zifasha kubahiriza igihugu n'abenegihugu. Udukundire rero tubasabe ko iyi minsi tugiye kumara ngaha twoyibyaza umusaruro mu gukurikirana izi nyigisho atagusamara, kuko arizo zizotubera kirumara mu mirimo tujejwe. Mu kurangiza nsubire babagarire kandi umwe wese mu bari ngaha yicare azirikana ko ubwenge burahugwa. Ari nacyo gituma ndabasabye gukurikirana neza zino nyigisho, mwongere muze gushikiriza ivyiyumviro vyotuma muzumva ngaha hari ico mwungutse kizobagirira akamaro mu mirimo mujejwe. Ni kuri ayo majambo dutanguje icese ko twuguruye uruganda rw'inyigisho ku bijanye n'ubuhinga bwo gutegura no kwandika neza amabwirizwa, rutegekanijwe ku magenekerezo ya 12 na 13 Ruhuma 2026. Murakoze, Imana ibahezagire.